nongera ndabakengurukira cyane kuko mwafashe kano kanya kadasanzwe ko twitaba ni igiteka cyane nkuko kivugo cy'igihugu cyacu kivuga ati never without medias, meza ko natwe tokora muri entertainment cyangwa muri byo dukora mudahari nk'aba professionals ba media. Mwakoze kutwitaba, nakajyo keza kuyaga namwe bitari bike. Nkanje ndi hano nsirukiye Master Music, ego Masterland, muririmbyi munyanyuzi kandi nkaba n'umuowner wa institution ya Master Music. Tubahamagaye kugira ngo tuyage bitari bike. Vuga ko amapoint du jour nabiri ni indirimbo nshasha y'umuririmbyi Jadix hano yasohoye yitwa Dede. Nakajyo keza ko kuyiba presenta yamaze kuja kuri YouTube. Mugabo ni byiza ko namwe mwanayumviriza nk'abantu mudufasha kwishikiriza abakunzi b'ivyo dukora. Hama nongera ndabashimira cyane ko ngire mwakiri indirimbo, ariko emere ko ntandukije kandi shaka kabiri nosura nkabasaba support yanyu. Yakenewe support gusasi ku media mukorera ko marasena ma social media, kandi nazo ko social media actuellement iko yafata yindi nubwa indi ampleur. Turakeneye hose kumuduha iyo support nka Master Music, kandi nk'abamwe bagize umuziki w'ubundi kuko nkuko mubikorera abandi, nkuko n'abandi bakeneye ko mubakorera mu bandanye nkuko mwavyiyemeje gukora promotion mu bidukorere twebwe hamwe n'abandi bose bariko barakora. Merci beaucoup. Hama ikibazo nuka point ya kabiri iprevu no musi nko beshimisha shayi point ya Mark itwa Big Man Boy, ni brand navuga ko cyambere na mbere twoshimikira ko mwege muri hano abamenyesha makuru nitwaje hano kugira ngo tubitware ko kuko hari izindi nzego zibijejwe nka urwego ruca imanza, urwego rw'abacamanza cyangwa amasentare n'izindi nzego leta yacu yategekanije. Ariko twaje hano kugira ngo dutange by'ukuri umuco kujyanye n'iyo brand yateye uruhagarara cyangwa kutumvikana, ariko bimaze igihe kiringo cyababa umwaka biriko birayagwa n'impande zose banashaka, ariko biri mu bicino kwita mu awikro novuga donc ariko novuga ko twahisemo kubatirika tuzi imbere y'abamagareye abamenyesha makuru nabonye twa iyo nkuru bagenda bashikirize abamenyesha makuru imbere yuko izindi mezire zo kwifashishwa. Usanzwe rero Big Man Boy ndi hano muserukira Master Music, siyo nza kuvugira cyane kandi nta mutahe ndayihisemwo uvuga ngo action directe ou indirecte novuga ko, ariko ndi hano muvugira umuririmbyi asanzwe ari muri Master Music do Jadix. Kandi turi hano mumenye neza turi hano kuko imvo y'ugwanko yambo novuga ukunda kuvuga ama media yanyu ngo donc kwaserera injyane vurugu. Oya, turi hano mu mvugo novuga iri pacifique, kandi turi hano dukoresha novuga uburyo bw'amahoro bw'urukundo nkuko nyine twigisha. Tamana nanjye ndabihimiriza abandi nkuko asanzwe ndi hano nanjye mabanga njejwe. Donc nta rimwe niga mpanura barije ko injyane ingimba zoje imbere, avuga ati urukundo niyo bishitse akabaho utuntu n'ubwangu indifferent cyangwa kudatahurana bigatorerwa inyishu novuga mu nzira y'amahoro. Novuga ko mu nkuru zo kwandika muzo gushikiriza abakunzi banyu bacu siningana bigisha ko mwayandika, ariko ntihagirire namwe bavuga ngo Master Music ngo iri mu muriro na Bilmani group yindi muzi, ariko ni Master Music ari label cyangwa label y'urukundo, label ikorera mu donc muri energie novuga yi positive atana rimwe tugiye dushaka yuko two bien social n'ibintu
bicanishamwe abantu bishyiramo abantu ibintu bavuga by'ingimba ariko bavuga amajambo make. Donc ku cyo nzi kuri Birman Boy je nka Masterland CEO wa Master Music ni nuvuga kari nka slogan musanzwe mubizi mwebwe nga mwese mufise ama slogan cyangwa ama tagline mukoresha iyo mamenye makuru radio zose n'amamedia yose arafise ama slogan n'umuririmbyi ashobora gukoresha ama slogan cyangwa ama signature akoresha iyo usanga mu definisa aho ari we ari n'abandi bafise amalogo ariko bita hama rero muri Jadix yamaze igihe kinini cyane akoresha iryo jambo yitwa Birman Boy aho binagaragara no mu ndirimbo yasohoye muri 2020 yitwa Mfata iri kuri YouTube bigaragara aririmba avuga mu iryo jambo Birman Boy ariko ikaba yari slogan bavuga canke tagline yakoresha muri mugabo asanzwe yafite gahunda zindi zo kwikoreramwo gahunda yazifitiye aza kuba kuzibabwira sinza kumuvuga mugabo mu kubyo nzi nuko yavuga ati nk'umuririmbyi nanje ndakenera kubaka icyo no kwita branding yanje kugira ngo bientôt nshobora kuronka nisumamwo mabizi ko umuziki wonyene biciye ku isoko ryacu yawo dufise ritoyi mu Burundi biragoye cyane ko umuririmbyi avuga ati uno munsi ngira nko muziki wonyene nk'umuririmbyi ngo mbe shimishwe n'ubuzima n'ubamwo kiretse yuko biko biragenda bigenda bishoboka ariko ni byiza ko bishobotse yuko banabiduhanura abarongozi bacu kuvanga ibyo dukora gukora imyuga myinshi n'umunyeshimamisha makuru hose n'utwe ku ruhande rudandazwa business zitandukanye dukora kugira ngo usahirize ntugire entre imwe koko bavuga ko umwongo umwe wonze inyoni kandi niko biri nyene no muri buzima busanzwe iyo ufise entre imwe kubeshaho n'ubaho uvyifuza arakisigurira ico gihe no bati ni vyiza ariko icyo novuga contrat ya production discographique yagumye iri muri Master Music nkuko yavuze hajya ase contrat yo muri 2019 yo guhinyanya imiziki ibitaramo bijanye n'amadiski yiwe byose yabanagije akora muri Master Music ariko ati iyi ni marque yanje nkuko no kugura iduka siduka yizo kuba afise impuzu n'ibindi ati nuko no gati no iduka yitwa Birman Shop cyangwa Birman Boy Shop kugira ngo nanje ndabe kugira niyo mugambi yarafise mu nyuma rero haciye imisi jewe niho naronka makuru sinza kubabwira ama detail menshi cyane kuko kugira ngo tubutunguze umwanya umwete naronka makuru avuga yuko makuru banashaka si yari makuru nibonera pana imbarirano yuko ari umuzo wa Birman Boy yindi mwabonye muzi iwundi mu wiwundi maze kwibona ndimuganiriza mugenzi hano bati ewe naho bitaramenyekana mu buryo kumugaragaro hariho indi ruvuga iyo isi na marke gusa buri nka sinzi nibo kwivugira ico ariko uko maso yajibona uko birengeye marke donc nka maison et disque cyangwa ikindi kintu kirengeye marke gusa hama ndavuga ati mbona gute tubikore kwiki nuko natamwe ndabivuga twebwe ibintu by'injyane naho sinzo kubitubisemo kiretse iyo babidukwegiyemo nta munsi umwe zo kuva mu Masterland yatanguje intambara cyangwa mu Masterland ngo yatanguye asotoye abantu ariko niba dutangura nzoyigwana kandi nzoyitsinda niyo kairo yakihaba ndamubwira ati sini intambara n'ibinakenewe ahubwo ko tukugira n'intambara ahubwo numva ko nari nkitangura byiza tuzobiyaga nabo n'abari tuzinanye harimo nabo tuva mu ntari imyangozi tuzoyaga kandi tuzohuza bisanzwe tuzoraba nimba ko habaho gusederanira ko ari igihe bishika nka concert mugahuriza mu itariki mukaganira mwagaherezo yundi bishika kuko ibyo tuganira byose mabizi ubuzima tuba turimo sama miliyari naho byo bari miliyari turi abantu ubuntu nibwo buhambaye tuvuga ati umuntu amaze kuba ariho ibintu bizoza nta kibazo nta mpamvu yo kujyanira ibintu bihera ku isi ejo umuntu aza kwirenganira kitaba Imana ivyo yasize donc atereye ubwoko atereye ubuntu akabisinda hano ku isi
nta mpamvu yabyo tuzovugana bibaye ngombwa turabe ko habaho abasezera abandi kandi twebwe ku ruhande rwacu twari turi prêt kandi n'ubu turi prêt yo kuba hariho ubuseda hama rero tutaje mu gacerere kuko icyo gihe imarke niyo bwabe annonce niho rero akiri iminsi c'était un certain vendredi niho bagize icyo kwita umugwi wundi wakoze icyo kwita nka press conference barahamagara abanyamakuru mwinshi muri mwebwe bari bahari baganira ku bijyanye n'iyo lancement y'iyo marke yabo nshasha hanyuma icyo gihe jewe muri iyo weekend ndavuga ati okay ko byagiye ku mugaragaro rero cyagiye nkiza ko tubaraba tukabavugisha abarindi bagenzi bacu ntawe n'ubuyundi benshi muri bo twakoranye nk'umuproducer bagabo bose n'abakoreye imiziki twakoranye mu bitaramo bitandukanye donc n'abantu bana atagutinya na donc bisigura yuko twari kuyaga tukicara tukayaga icyo gihe iyi weekend ntibyashobotse turasarikijeho nasabye umubonano ndasaba ati bagenzi ati murazi yuko hari umuririmbyi afise iyo marke yitwa ukuntu muzi kandi mubabizi neza ko niyo ndirimbo yo murayizi ati biba byiza tubonanye tukaganira kuri iyo marke kumbure tukabicokorwa kuko ivyo cyo kuganisha ndayinzi cyari cyo tuva mu byo twoyaga niho rero nsabye umubonano navuganye n'abarindi bose kuri telefone icyo gihe bari Bujumbura bavuga ati bari mu gitaramo bavuga ati n'umwami twaza tuzoshobora kubonana hari weekend ariko ku munsi wa mbere mu gaturuturu icyo gihe ari dimanche umunsi wa mbere twiteze ko turindiriye appel duhamagagwe ngo dushobore kuyaga kuri ibintu bya marke tutona amakuru yandi ya fruit atubwira yuko mu gitondo cya kare saa 2 z'igitondo marke yindi iza kuja kwandikwa mu ma institution bigenewe ajeje protection ya marke iza kuja kwandikwa mu gitondo kugira ngo bya byago twasaba nibe bikibaye kuko nashizo bikimaze kandi nubamenyesha yuko twebwe iyo tuba abantu baje bashaka kuko benshi mu bagize commentaire nazi kurikanye mugango mu mani mu gacerere bavuga ati noga Jadix the Black canke abo muri Master Music kweki muvuga yuko iyo marke mufite ku burenganzira mu gihe mutayandikishije mugamo numva ko nababwiye yuko twari tuzi neza kuva amezi abiri imbere yuko iyo marke ibalance yuko yari ihari iyo turi abantu bakunda ibinjyane no kugiranira nabi no guteganya imitego twese tubanguka kuja kuyandikisha muri API ni 40 gusa ukanga kwandikire entreprise tukaza no kuyiproteja muri direction ya protection des marques muri ministère mugabo turabiretse tuvuga ati ni bikene ko tuzo kuyandikisha mu gihe twoganira n'abagenzi bacu tukasanga bo bafite intérêt na capacité zo kubikoresha gusumba tushaka kuko n'igiwacu ni industry ni buja flavor ni nuvuga kandi ubutaro twese tubegako nta mpamvu rero yo kutabagura ahubwo twasha gusenda tukayina ibarekera banashaka nimba bo berekanye intérêt na volonté na capacité zo kuyiexploiter gusumbya amazina naza ko turi creatif amazina zishobora gukira menshi n'ibiki ariko amakuru yatubaje cyane icyo kintu bagenda bamenyeshe amakuru twaronse mu gaturuturu tugira yuko mu gitondo marke iza kwandikishwa kugira ngo habe icyo kwita kuhambirsanya yatubaje twikavuga wundi twarindiriye amezi yose kugira ngo tuyage habeho donc novuga icyo kwita iyo session du Pacifique none bagenzi bacu siyo nzira bahisemo niho mugenzi rero uyu nyene Jadix ari kumwe n'abandi baririmbyi hamwe n'umuntu ajaje ibintu by'amategeko muri mezo y'iwacu bashi bagenda kuri ministère ya commerce mu gitondo barabeka iyo nkuru batwaronse ariyo cyangwa ari igihuha ariko twamenyesha ko iyo nkuru nyene twasanze ariyo mu gitondo cya kare twasanze abo twifuza ko tuyaga ubu
baciye bahahurira bagiye kureba kwiyandikisha kugira ngo tube sans réseau. Ikintu cyatubabaza ati none gute ndasubira ndavugisha sindavuga amazina ariko ndavugisha uruhande rwabo ndavuga ati bagenzi gute ko mushe mugira ibyo ari umuntu yashambira ijambo ribi sinzaka nabagiye ko beje mu valeur mfise nta gutukana nta no gucoza na mfise nta n'ibyo ngenera mu buzima bwanje kuko nanyishe bimaze umuntu yashambira ijambo avuga ati twebwe ati reka kutugora n'ubutesha umwanya turafise ibyo turimo hanyuma niho nashe numva ko no muri api musho gitondo nyene na telefone muri api ko mfise api niyo yitwa ADB n'umwanya ndabaza ati hari abantu baje kwandikisha inuze ya mugabo baza kuza ntibari bwashikeje baza kuza mugabo twasaba iyo entreprise mutoyandika kubera ni izina riri mu mpari ariko umwe mu bayobozi bo muri iyo agence ndababwiye icyavuga ati oya twebwe mushaka mwege nimuze mutamwe mu yandikisha cyangwa nimwatera naho kuza abo baraza kuza kandi turabandika ko twebwe naho abantu bo bari mu njyane utanguye naho mwamusangishira hamwe niko yanyishyuye umuntu ati utanguye gushika niwe twandika naho tuba tuzi ko hari abandi bari barajyana abo bajyana twebwe ni sentare bashobagenda kwitura ubutungane. Okay, no katina twegende usanzwe ntatuza kwandikisha kuko iyo sio twahisemo tweko kwandikisha kera ahubwo reka tubiri uko biri niho saa 5 masaha imbere bantelefona bonyene tugati babantu bashitse tugatubandike ati nta kibazo bandika icyo no kwita entreprise kugira ngo bahabe icyo novuga registre de commerce hamwe na numero d'immatriculation fiscale ariyo NIF. Mugabo rero nkuko inkuru mwarisura inyuma nkuko bari bahuriye kuri ya ministère nababwira ije cyo gukingira ama brevet umuyobozi cyangwa mu directeur ajejwe ivyo byo gukinga ama brevet icyavuga ati no turabonye muhuye muri babiri muje kwandikisha ikintu kimwe bisubira ko muri mu litige canke impari nta numwe twandika ashitadusanga procédure ya enquête yo gutohoza tumenye abari mukuri twege tuzoha marque tuzoha protection de marque abazo bari mukuri muri migi babiri mwese gena muri he ibi nibi byose bisabwa tuvuga bari taye yose hama muze amatohoza ushikanganje yatangure ivyo byose ngigera mwamenye nka media impamvu tubiye ngombwa ko tubamenyesha hanyuma yo ministère imigwi yose ija kuriha mubyumve neza uyage kuriha na bose batangura iyo procedure yo kurongera ukuri munyuma y'amezi menshi arenga kuri abiri ministeri yatohoza yashyize mu kibanza byose yashaka kuri Master Music yashaka ku ruhande rundi hari amaradiyo yifashishije hano sinzi kuvuga amazina hariho inzego zitandukanye ministeri yifashishije mu kurondera ukuri kugira ngo babone ibyo kuri ninde yatanguye gukoresha iryo zina iyo marque ku buryo yohabwa protection nyuma y'amezi nk'abiri si ntumwe sindi précis cyane niho ministère yanzura ati twebwe bivanye n'ibyo twakurikije na jury yacu ijeje kutatura amatati y'abantu batase bivanye bahuriye ku marque canke cyo kwita propriété industrielle niho baciye bavuga ati tuyihaye muri Jadix yo brevet cyangwa protection de brevet uno mwanya rero hari tariki 18 z'ukwezi kw'icumi 2021 niho twaronka urupapuro si rumwe ni nyinshi ariko ni protection kwanditse ko marque de fabrique ou de commerce procédure verbale ariko hariho cyo kwita wetenga ruduha cyo kwita protection ya marque di Man Boy aho berekana neza yuko yanzuye direction ya propriété industrielle yanzuye yuko iyi marque ya di Man Boy yegukira muri Jadix biciye muri institution yitwa Master Music Records guhera itariki
27 z'ukwezi kw'icumi niho iryo kete bari twandikira ubushikiranganji bw'ubudandaji. Mugabo mwumva neza yuko ashigiye kireki n'amezi arenga sinzi 8-7 kweri tutari twabibabwiye nico mu kibaza ariko ndakenda kigira ko nakishura. Nabwiye twige valeur yacu n'ubuntu. Ubuntu nico kintu cyambere dushira imbere, kandi ibindi kavuga nuvuga ati ukuri guca mu ziko ni gusha. Yoze ukuri guca mu ziko ni gusha basha kuvuga ati ukuri naho kuba guhagatiwe n'ibintu by'ingubane zitanzengana gute kuzomara ukuri nyene. However uko umuntu yo guhindura akagusiga amarangi muri kwa kundi nyene. Donc twebwe byavuzwe nari kuvuga mugabo byamaze kuvugwa, nta menshi fise yo kubicisha uretse ko hari ijambo ryagumye rigaruka rivuga ati ngo harabaye impari. Nibaza ko kuva ikibazo ca Birman Boy kivuyutse niho munsi ndi imbere y'itangazamakuru, hari abantu babonye ibi bintu bitanguye bibaza ni base nshaka gukora. Oya, siko bimeze. Umuntu wari wese navuze ubwa mbere ko afise indoto, naho uba uri ngaha ejo urakenera kuba ahandi. Birman Boy rero novuga yuko iri mu bintu by'indoto zanje, kandi ntabicishije amajambo. Nababwiye ko ndi umwe mu baririmbyi muri Master Music, sindekuriye gupostinga ndiko ndamamariza iyindi brand, ndi mu yindi brand, muravyumva. Birman Boy nimba ntaho banarayipostinze ngo ndayimenyekanishe, hariho page ya Facebook yanjye sigenda ikoresha, irafise umuntu ayikoresha. Muga dusubiye inyuma 2020 itariki 26 z'ukwezi kw'icumi na kabiri, logo ya Birman Boy tubona ngaho inyuma yari postinze. Muga yemwe tutamenya tuje kwandikisha ibintu uvuga ati iki kintu n'iki wanje umwanya wari wose nzogitora aho nagishize. Ko hapa leo ngo ndafise n'iyindi brand yitwa Black Nation. Master Vishe yabivuze, hari abantu babonye Birman Boy bariko barayilansa bibaza ngo bibaye gitumbuka. Twari dusanzwe tubizi, ariko je navuga ati n'abantu babisiri na jewe barazi yuko Birman Boy, ndetse na bamwe muri bo bampamagara Birman Boy kuko sibashasha kuri jewe, sindi mushasha kuri bo. Byarantangaje, birantungura bose niko novuga. Apa yo ngaho bimaze kuja ku mugaragaro, Master yarabajije turabaza, mugabo turabona yuko umengo hariho bras de fer. Je mu buzima bwanje ndakunda kwishofa cyane, mugabo icyo gihe sinabona yuko nshobora gutwara hejuru, kuko nari nzi ko impera n'imperuka bitegezo kugenda neza biciye mu mwumvikano. Mugabo uko navyibagije siko byagenze. Apa rero ngaho rero je harageze igihe maze kuvuga ati none ko aba bantu bakoresheje Birman Boy atakina kimwe bavuze, reka basimugire icyo mvuze kuri bamwe basanzwe babizi nabo basanzwe babizi, turabe ikintu cyo nakoze akantu gato na postinga. Mugabo ama message mfise ngaho mu telefone y'abafana batandukanye, novuga yuko ari ama message yatumye hariho ikintu cyaje muri je kirambwira none uwo muziki wowe heba, kandi gatonya narahevye umuziki vraiment, narawuhevye ndagenda ndazimira. Mugabo Imana yabikoze no munsi nagarutse, kuko
ngo n'inyuma ya zeri irakora. Navuga yuko rero maze kwakira ama message je ndabona ko ndi mukuri, ndiko ndakoresha ibintu by'iwanje by'ukuri, mugabo nkaca nitwa indyarya, umusuma, jalousie, ndiko ngira jalousie abandi. Why? Mugabo bamavuga ngo inkoni yirigiye, uwo munsi wageze numva ndabishaka ko wogera kugira babone abarundi n'amakungu babone neza ko ibyo nakora byose sinabikora kuko kurondera pezi cyangwa ishaka kwiba, no, ahubwo sinzi n'ingendo bisigura, sinzi n'ukuntu bisigura. Inyuma ngaho je naragwaye cyane ko narakonsomye umwanya inguvu ko mu nyuma nabonye ko ari ibintu biri serious. Twamaze kuvugana, tuzovugana, mugabo ndabona yuko atayindi shwa mfise. Nibaza yuko hariho n'amaposta mwamwe turayafise bagiye barakora aba barongoye, ukabona ko ari ama message atameze neza, mugabo ivyo ça dépend. Nibaza yuko ata kintu kirekire novuga atari kubona jewe abantu bariko barakoresha ikintu naba narakreye ata burenganzira bagifitiye, jewe nyene uburenganzira nkitwa umusuma, narivye or naribwe. Bari bagerageje kubivuga yuko nitwaje ngaha kugira twitware, cyangwa dukoresha inguvu, cyangwa tugira iki, ariko habaye nk'ibyabaye kuko twaraganiriye nawe inbox babibabwiye, nta bantu bigeze babimenya, bigana bija hahandi twebwe tudashaka, nabyo twifuza. Dukunda ibintu biciye mu muco, ibintu biri ku murongo. Byiza rero nibaza yuko abari hano n'abaza kudukurikirana n'ababafana, ama message baba baracishije ku mbuga ngurukanabumenyi, ama message baba baracishije inbox gushika no munsi, ko harageze igihe sohora amatriko y'ama inkofero, mugabo umuntu akantelefona, aho Jadix batubwiye ko ari we udandaza ama t-shirt ya Birman Boy, ego zana shitse kuri tere. No, wewe uri umusuma. Birman Boy tuzi ya vrai si. Or James Birman Boy ya vrai. Mugaje mbaye umusuma. Narinje muri crise ya manager namaze 4 mois nava mu nzu kubera Birman Boy. Naradepanse amafaranga menshi. Gushika no munsi ntashobora kubona ngene ashobora kugaruka kubera guharanira Birman Boy. Ndakoresha Birman Boy kuva muri 2019. Entre-temps nibaza yuko benshi barabizi kandi barabitahura. Muga uno munsi kwimana ngiriye ubuntu nkiyumvira gusubira kuririmba, iyo ngaruka nkavuga ati reka sohora indirimbo nka kumwe wara ndabigenza, atakintu ngize, atakintu tuvuze, byari kuguma biboneka yuko Jadix ndi umusuma. Mugabo goni ya mbere novuga ni iki, uno munsi turi ngaha, iyi post yo kumenyesha yuko tuzogira ico dushikirije imaze 3 jours ou 2 jours. Bari babifite uburenganzira bwo kuza kutuhagarika,
bwa kubera atakintu na kimwe cemeza bafise imitahe ihenze ariko novu bari kubuza press conference ntiyari kuba mugabo je kubera atanguvu mfise zo kubahagarika bizokurikirana uvuga ati leta n'umukeye twese bazotwumviriza mugabo je sivyo nanifuza byinshi byavuzwe reka ngeze ngaha nkumbure ubutumwa nanze ndazi ko buza kubageraho murakoze cyane rwose merci beaucoup